Umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye araganutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye mu gihugu c'u Buganda aho yagiye kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bari mu muryango ugize ubumwe bwa Afrika. Inama yari ifise intumbero yo kwigira hamwe umugambi w'iterambere ry'uburimyi muri Afrika. Muri iyo nama kabaye akaryo ku bakuru b'ibihugu bagize ubumwe bwa Afrika bwo kwinagura bakaraba no kwirimbura bakaraba umugambi w'iterambere rya Afrika yarigeze ku musozo aho ryabashikanye ku vyerekeye iterambere ry'uburimyi, aho Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe yashikirije aho isemo igeze mu gihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi giteye intambwe ishimishije cane. Mu mugambi warugeze ku musozo bari biyemeje yuko amareta ashobora gutanga uburyo burenga ibice 10% busanzwe bukoreshwa na leta mu gisata c'uburimyi be n'ubworozi mu gihugu c'u Burundi. Ubwo buryo burarenga kure cyane umuntu afatiye ku buryo bukoreshwa na leta, uburyo uva mu basanzwe bashigikira igihugu c'u Burundi bugakoreshwa mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, uburyo buja gushigikira imigambi yo gwaruka, imigambi iri mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, uburyo butangwa mu makoperative yo ku mitumba, eka n'uburyo buja cane mu bikorwa vyo korohereza bene igihugu kuronka imbuto be n'ifumbire. Bisigura rero yuko Uburundi bugeze ku ntambwe nziza cane. Eka no kuvyerekeye umwimbu, Uburundi busa umwimbu mwinshi, aho mbere ku giterwa c'ibigori umwimbu ari umusesekara ronka ibigori dukenera nk'abarundi twese kugira ngo dushobore gufungura neza, ariko hakaboneka n'umusesekara ushobora gukoreshwa mu gisata c'ubudandaji, umusesekara ugashorwa hanze y'igihugu. Ivyo vyose rero twabishitseko kubwo imigambi myiza leta mvyeyi leta nkozi hishimikiye cane mu korohereza bene igihugu kuronka ifumbire, imbuto nkuko nari nayivuze, imigambi yo gushira hamwe isi ndimwa kugira umwimbu ushobora kuba mwinshi, imigambi yo gukingira ibidukikije kugira ngo imirima ishobore gukingirwa n'impanuka z'ihindagurika ry'ibihe, imigambi yo gushigikira urwaruka kugira ngo ushobore kwitaho igisata c'uburimyi, eka n'akamo ka Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akamo ka leta aho gahagaze cane no kuri ca civugo cuko umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose nawo ukaronka amafaranga. Muti rero inyuma y'iyo nama ubu naho bashitse kuki abakuru b'ibihugu bemeje indinganizo y'ibikorwa nshasha igiye gukurikirwa muri ino myaka 10 iri imbere kugira ngo igisata c'uburimyi gishobore gutera imbere muri Afrika, gutyo umunyafrika wese ashobore kuronka ico afungura, ibihugu bishobore kugwanya inzara, bishobore kugwanya ubukene, ubusata c'uburimyi gishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, eka n'ubutunzi bw'ibihugu bushobore kwiyongera. Ico umurundi wese rero yosigarana inyuma y'ino nama nuko biciye muri uwo mugambi iyo ndinganizo y'ibikorwa y'imyaka 10 izotangura mu 2026 gushika mu 2035 nuko abakuru b'ibihugu biyemeje kuduza umwimbu. Umurundi wese na cane ko turi mu mwaka witiriwe umunyamwete no kurushirizaho kumva no kumvira akamo ka Sebarundi kuko twitaye igisata c'uburimyi tukagwiza umwimbu tukaronka umusesekara ushobora gushorwa hanze. Nuko kandi dukingira ibidukikije kugira ngo impanuka z'ibindagurika ry'ibihe ntirize rigabanure umwimbu twari twiteze. No gutunganya neza kandi n'umwimbu kugira ngo ntufe uwo musesekara dushobora kurushora, gutyo n'umufuko ushikirwe. Indongozi zose no kuba hafa abene igihugu kugira ngo bashobore kurima kijambere mu buhinga bwa none, bashobore gutunganya neza umwimbu wabo, gutyo turi kumwe twese dushike kuri ivyo vyifuzo bakuru b'ibihugu bemeje, harimo na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba ari na Sebarundi.